Bakunzi bacu bakunzi b'urubuga rwa B-Info Plus ndabaramutse ndabahe n'ikaze mu kino kiganiro cacu cigenekerezo rya 27 ukwezi kwa gatanu uno mwaka turimwo w'ibihumbi 2025. Uno musi nje kugira ngo tuyage kuri no nkuru nuvuga yuko yabaye ikimomo guhera ku musi w'ejo na cyane ku muzo wa Joseph Kabila mu gisagara ca Goma. Umuzo wa Joseph Kabila mu gisagara ca Goma biboneka yuko yakoze ikintu cahinduye ishusho y'urugamba kabisa. Urugamba goba rugiye gufata novuga yindi mpwemi idasanzwe kabisa bivanye n'ingamba twara tubona na rya tuzi uyu Joseph Kabila asanzwe ari mu bifatikanije na M23 ndetse akaba ari naho yashikiye ahasanzwe mu bice bisanzwe byarafashwe n'uno muhari w'inyeshamba sa M23. Biri mu makuru twabateguriye kugira ngo tubibahe mu buryo buramvuye. Indi nkuru twabateguriye no babwira ni inkuru ya Kisekedi nkahamwe yoguma yishira kuri leta zunze ubumwe za Amerika ntacu ubwenge ngo ahamagare ibihugu vya rutura nk'Uburusiya, vyerekana yuko ino ntambara zohavana yitsindwa kabisa kandi biboneka yuko afise inguvu zo kuyitsinda. Nibi biri mu makuru twabateguriye kuri uno munsi tuza kubashikiriza. Aya ni makuru bafitiye nuko aka video bariko berekana bajya abasore basanze barashimuswe cyangwa barafashwe mbiri ahasanzwe hagenderwa na M23. Murabizi ko twababwiye ko hari abasore bagiye barafatwa binjizwa mu gisirikare ku nguvu. Uno munsi hagaragaye aka video bariko babakwega novuga nk'impuzu yaheze babakwegera mu mamorgue. Abantu bakeneye iyo foto canke iyo video barashobora kutwandikira kuri none bakubona kuri screen kugira ngo tuyibasangize tuyibaye kuko nza ndayifise muri telefone abayikeneye. Cyane bari mu magroupe WhatsApp bobo ndahita ndayibaha atakibazo na kimwe gicema. Murabizi rero ko ntabandi umwe. Amahoro cyane bwana journaliste, ndakuramukije muri kino gitondo nizera ko waraye impore kandi wanaramutse amarembe. Nanje ndaho ndakomeye ndashima Imana, nabonye bukeye ndaramya umuremyi w'isi n'ijuru kuko vyose niwe abikora. Reka ndamutse kandi n'abakunzi b'igitangazamakuru cacu B-Info Plus na B-Info eka mbere na Akamo TV aho bari hose. Ndabipfuriza kugira umunsi mwiza, kuroranirwa mu bikorwa byabo byose basanzwe barimwo. Nabo ndabaha n'ikaze muri kino kiganiro cacu tugiye kubashikiriza, aho tugiye kuvuga amajambo atandukanye kubijanye n'ibiriko birabera cyane mu gihugu ca Kongo. Bwana journaliste, naraye mbonye aka video mu by'ukuri gateye ubwoba kandi kanababaje, aho bariko baterura ibiziga by'abantu babiterera mu gisare kimwe biboneka yuko ari morgue. Ariko kandi nanabikurikiranye amakuru arambwira yuko ari abasore muri bamwe batogwa, bamwe bafatwa ku nguvu mu gisagara ca Goma, babita ngo ni intera hamwe, abandi ngo naba FRDC, abandi naba wazarendo, abandi ngo naba suma, aho baciye batwagwa mu myimenyerezo ya gisirikare. Rero batowe ari biziga mu kizu kimwe kiri hariya mu gisagara ca Goma. Rero ako ka video nabonye ndazi ko hari n'abandi benshi bakabonye, nabo rero basore bari kubakugwa muri ico kizu ari biziga. Biboneka ko benshi bari bakiva n'amaraso kuko uravye ahantu bagenda babakwega urabona ko amaraso yarahuzuye aho bariko baterera muri morgue yo muri Virunga. So urabona bona journaliste yuko kubona igitigira nyamwinshi c'abakongomani kiriko kirahambya abawazarendo ntabwo barira gusema, ahubwo nuko bariko barabona amahano atandukanye ariko arakoregwa bene wabo b'abakongomani. Mandi majambo rero bahitamwo kuja gusesera amaraso y'igihugu ahuko bemera kuja kwifatanya n'uyu muhari w'iterabwoba ari wo M23 ufashwe mu mugongo na RDF cyangwa tubushake tuvyite igihugu cy'u Rwanda. So bwana journaliste,
nubwo iyi M23 ikiriko irihagararako yarajugumijwe n'ukuntu ababenegihugu bo muri Kongo bariko barahambya ku bwinshi aba bawazarendo, kuko bigaragara nkaho ari nk'isekeza abawazarendo bariko barakora kugira ngo umuntu wese, umusore wese afise inguvu ashobore kuja guhambya abawazarendo. Aha rero umuntu aca yibaza ati none mu by'ukuri bari barindiriye yuko babona ababene wabo bariko baricwa buhongo bunyamaswa kugira ngo bashobore kugira umutima kigabo wo gukunda igihugu kugira ngo bashobore kuba bokigwanira. Umuntu ashobora kwibaza bimwe n'ibindi, ariko kandi kumbure hariho n'ababigiyemo kubera ko atayandi mahitamwo bafise, babonye yuko batagiye muri wazarendo kumbure baza gufatwa ku nguvu batwagwe muri M23 canke naho bashobore kwicwa. Ibi bintu bwana journaliste rero ndabihuze n'uyu muzo wa Joseph Kabila hano muri Goma. Ico nomenyesha bwa mbere badukurikanye bwana journaliste nuko mu mateka y'isi uyu Joseph Kabila agize umuperezida wa kane mu mateka y'isi ashoboye kuba umuroberi mu gihugu yari asanzwe ayoboye. Nukuvuga ubu ntibikire gaseseshwa rumuri, n'abari bagikekeranya barabonye yuko Joseph Kabila ari we patron direct w'iyi M23, kubera yuko kuba yashoboye gushikira mu gisagara ca Goma, bikaba binazwi yuko iyi Goma isanzwe ifiswe mu minwe n'izinyeshamba za M23. Aha ntibikiri agaseseshwa rumuri, uyu Joseph Kabila niwe asanzwe ari patron direct w'iyi M23, akaba afashwe mu mugongo n'igihugu c'u Rwanda. Rero bwana journaliste ko nanda bivuze, agize umuperezida agira kane mu mateka y'isi ashoboye kuba umurobere mu gihugu yigeze kuyobora. Kandi ico no menshi badukurikiranye nuko bano ba perezida bose batatu bamwibanjirije bashoboye kuba abarobere mu bihugu bashoboye kuyobora, amaherezo yabo bose yahereye, nukuvuga bahereje kuja mu busho, bahereje gufungwa. Aha rero bwana journaliste ncambwira abadukurikiranye yuko ku isi nta bintu bishasha bikibaho, ahubwo n'amateka agenda yisubiriza. Ntibaze bakubeshe ngo hari umuntu azovumbura ibintu bishasha, wapi, n'amateka agenda yisubiriza. Ibi rero Kabila yakoze ntabwo ari we wa mbere yabikoze, yakoze ibyo abandi bakoze, ahubwo mbere novuga yuko yasubiyemwo ibyo abandi bakoze. Bwana journaliste n'abadukurikiranye, uko ndiko ndabibona birabonekana neza yuko abansi b'igihugu ca Kongo atamugambi numwe bafise wo guhagarika intambara kabisa. Bakenyeye ziraguma, mbugwa babandi bakenyereye urugamba, bakeneye yuko batsindira ku muheto canke batsindigwa ku muheto. Aha rero bica bisaba ko na leta ya Kongo ikenyera kabisa zikaguma, ndetse ikanahindura n'imikenyuro kugira ngo ishobore gukubita ahababaza umwansi wabo, kuko nawe urabona yuko yamaze kwipanga ku rundi rugero. Aha rero byanca mbona journaliste yuko iyi leta ya Kongo nubwo yakomeje kwereka ubushake leta zunze ubumwe za Amerika yuko bokorana, mbere iyi leta ya Kongo igasa nkaho yashoboye kwegurira aya masoko y'ubutare bwayo leta zunze ubumwe za Amerika. Leta ya Amerika birabonekana yuko atagaciro namba yigeze ihereza buno bushake iyi leta ya Kongo. Hariho umuntu yatwandikiye ubutumwa nawe yavuze ngo ibi bintu leta ya Kongo iriko irakorera leta zunze ubumwe za Amerika ngo bisa nkaho nka kujya umusore aja kuresha inkumi hama akayemerera ibigenda n'ibitagenda byose, wanashaka n'umusore akaba afise ubutunzi bwose bushoboka, ariko uyu mukobwa bikarangira amubenze kubera yuko
atigeze amukunda na gato. Ibi rero niko leta zunze ubumwe za Amerika ziko zirireka igihugu ca Kongo, kuko nta kintu na kimwe leta ya Kongo itariko irereka iyi leta zunze ubumwe za Amerika yuko ikeneye ko babana. Nta kintu na kimwe itariko irayiprometa, kuko wana ko bisa nkaho yanayeguriye ubutare bwose yuko leta zunze ubumwe za Amerika ariyo ishobora kubufata mu minwe, akaba ariyo ifata amasoko itarinze gusubira guca ku gihugu cy'u Rwanda. Ariko uri kuraraba umwifato w'iyi leta zunze ubumwe za Amerika bisa nkaho yaciye amazi leta ya Kongo. Ibi rero twebwe nk'abantu tubirabira kure niko tubibona, usibye ko kumbure hashobora kuba hariho izindi mpinyanyuro leta ya Kongo yo biriko irakora, canke hoba hariho ibindi biganiro byimbitse by'ibanga bo bariko barakorana. Mugabo nka twebwe nk'abantu tubirabira kure ibi bintu niko tubibona. Rero bona journaliste mu bakunzi bacu bamwe n'abandi baravuga ngo bihweje uyu mwifato wa leta zunze ubumwe za Amerika. Ubu n'ubutumwa butandukanye twagiye turaronka ndiko ndasoma, ariko kandi dushatugirwa ko natwe dutanga imbono zacu. Rero bavuga ngo bihweje umwifato leta zunze ubumwe za Amerika, ngo nta kindi kintu leta ya Kongo yari ikwiye gukora, yari ikwiye guhamagara Vladimir Putin mu izina akiyizira mu karere, ata kindi kintu kirinze gusabwa kugira ngo agwane intambara mu buryo bweruye. Bwana journaliste, ugiye kuraba ibiri kubirabera ku rubuga rw'intambara, mu by'ukuri birabonekana neza yuko iyi leta zunze ubumwe za Amerika ikeneye yuko leta y'u Rwanda aba ariyo iguma iyoboye hano mu gihugu ca Kongo, iguma itsimbataye hano mu gihugu ca Kongo, kukaba nkako na Qatar. Urabona yuko ibiganiro baguma babigira umusipi, baguma babikwegura kugira ngo bikunde barabe yuko iyi M23 iyi leta iyi RDF yambaye ishusho M23 ishobora kuba ariyo ishobora kubandanya yigaru bice bitandukanye, ariko nubwo nako byamaze kubata kuwa amazi. Rero kubw'uyu mukunzi wacu avuga ati tubona yuko leta ya Kongo ihamagara Vladimir Putin mu izina, agashika ku rubuga rw'intambara akagwana mu buryo bweruye. Kumbure intambara irashobora gucihindura isura, canke intambara igahera umwanya ku mwanya. So bwana journaliste, tugiye kuraba mu by'ukuri leta y'u Rwanda yarongeye ingufu zikomeye ku rubuga rw'intambara, ndetse novuga yuko n'imikenyuro bisa nkaho bashoboye kuyihindura, usibye yuko na leta ya Kongo yashoboye nayo nyene kongera izindi nguvu, ndetse nayo ubwayo ikaba yarashoboye guhindura imikenyuro. Ariko biragaragara yuko iyi leta y'u Rwanda muri Kongo itarota ihava, kukaba nkako na leta zunze ubumwe za Amerika zikomeje kugaragaza yuko zikeneye ko iyi leta y'u Rwanda ibandanya yidagadura hano mu gihugu ca Kongo, mu kwiyorera ubutare uko yigombeye, ndetse no mu kwica abene igihugu ba Kongo atacamira. Aha rero bwana journaliste, nubwo iyi leta ya Kongo yakomeje kwereka leta zunze ubumwe za Amerika yuko iyizeye, na cane cane mu kwizera MONUSCO, abacangiro batandukanye bagiye baza kwifasha kugwana intambara hano muri Kongo, ndetse ikaba yanemereye leta zunze ubumwe za Amerika gushobora kuzana base militaire hano muri Kongo. Ariko bisa nkaho iyi leta zunze ubumwe za Amerika ivyo atavyo inezwe na gato, ahubwo yo iriko ishaka nuko iriko yerekana yuko yoyo ishaka ibindi bitandukanye n'ivyo leta ya Kongo iriko yereka ko ikeneye. Haro nk'abantu dukurikirana bino bibazo bya Kongo, tubikurikiranira hafi, tubona yuko iyi leta ya Kongo ishaka kwemerera u Rwanda n'abandi bashaka kuguma bazana akavuyo canke se mutekano muke mu gihugu ca Kongo, yuko babandanya kwidagadura uko bigombe hano mu gihugu ca Kongo, kugira ngo Kongo ntize ironke
umwidegemvyo amahoro arama. Mbere muri make twavuga yuko iyi leta zunze ubumwe za Amerika yifuza ko Kongo itsindwa iyi ntambara iriko irayihuza n'igihugu c'u Rwanda, kandi ibi biraboneka neza yuko leta ya Kongo iramutse ironse amahoro ituze yuko yoca iba mu bihugu vya mbere bitunze ku isi. Urazi yuko nayo leta zunze ubumwe za Amerika ivyo itabyerekwa ikeneye kuguma ayibona yuko ibihugu vya Afrika byose biri hasi ataterambere namba bishoboye gushikako, kubera yuko ikeneye kuguma bigaragaza hagati nkuko yigombeye. Ikindi kintu novuga bona journaliste nuko abantu benshi ntabwo bashoboye no kubimenya wanashaka. Urabona aho iyi leta y'u Rwanda RDF bamaze kugabanukira ku rubuga rw'intambara, ndavuga bamaze kwicwa ku bwinshi. Twage tubitangaza aho bagiye bagwa mu bitero bitandukanye, twerekana aho bagiye bagwa mu mashamba ya Kongo, ndetse n'ibitangazamakuru bitandukanye mpuzamakungu byarashoboye gukora kuri iyi nkuru, ndetse byanerekanye ingene abavyeyi b'abana bariko barataka basaba basi yuko boza barahabwa ibiziga by'abana babo baguye ku rugamba. Iyi leta zunze ubumwe za Amerika yakoze ibintu gwihishwa aho yashoboye nuvuga guha access cyangwa se gusaba leta y'u Rwanda ako yo kwitabaza ibihugu bisanzwe bicuditse. Aha turavuga nk'Abakenya, Abagande, iziza Somalia na za Sudan, kugira ngo bashobore kuza kuyapuya ku rubuga rw'intambara ntihashobore kubonekana yuko ingabo za leta y'u Rwanda zananiwe cyangwa se zagabanutse ku rubuga rw'intambara. Aya yose na mayeri iyi leta zunze ubumwe za Amerika yashoboye gukoresha kugira ngo leta y'u Rwanda igume ifise inguvu hano mu gihugu ca Kongo. Rero bona journaliste n'abadukurikirana, aha bica biboneka neza yuko nkamwe iyi leta ya Kongo nayo itoca kenge ngo yiyambaze ibindi bihugu bitandukanye nkuko yiyambaje Burundi. Ndavuga isabe ku mugaragaro iza Tanzania, iza Afrika y'Epfo ngo zinjire nazo mu gihugu ca Kongo ku mugaragaro, tudasize inyuma igihugu rutura c'Uburusiya. Nta nkeka baravye nabi baraza gutsindwa iyi ntambara, kandi muri kino gihe tuvugana basanzwe bari muri position de force. Leta ya Kongo muri kano kanya ihagaze neza ku rubuga rw'intambara, iriko irananiza cyane ku rugero rwo hejuru iyi leta y'u Rwanda mu ntambara, iriko irabahuza mu gihe leta y'u Rwanda yiyambitse novuga statut ya M23. Mugabo urabona yuko iyi leta ya Kongo nayo yashoboye gufata novuga control, aho iriko irabananiza cyane gose ku buryo bamaze amezi arenga 3 byanse yuko iyi leta y'u Rwanda itera intambuka ije imbere ku rubuga rw'intambara. Bona journaliste, reka ndangirize ngaha, nshimire by'umwihariko abantu bakomeza kuduha novuga ubutumwa kugira ngo dushobore kubusangiza abandi, ubutumwa buri ko burafasha abatandukanye badukurikirana, ndetse bunaremesha n'ingabo ziba ziri ku rugamba. Ndavuga abawazarendo, aba FDNB, aba FRDC, eka ndetse n'abakongomani muri rusangi. Nizere yuko tuza kongera kandi mu biganiro tuza gukora turi kumwe muri studio mu masaha ari imbere. Reka nawe bona journaliste ndakwifurize kuguma uroranirwa, nizera yuko tuza akongera mu masaha ari imbere.